numvise ubwoba ubundi mwanya nyene naho nkumva umenga nabaye umu superstar basi umbe naye numva nkaze burya ngo hari umuntu yigeze gukina filme iyo filme itaranasohoka aciye ahantu impande y'abantu yari yambaye pocket kumbe ipoka yari itabutse abantu baca baguma muraba bamutunga urutoki acabwira bo bariko ngo wewe ngurane ko bamaze kumenya ngo nabaye umustar none ni Rukundo News TV ndabaramukije cyane kuri micro muri kumwe na Alvella inyuma ya kamera hakaba hari Simon Pro uno munsi turi kumwe n'umukinyi wa filme akaba ari Fanny Lavine ndamuvugiye niwe mutumire wacu uno munsi tugiye gukorana ikiganiro. Fanny ndakuramukije cyane. amahoro neza urakomeye? eko amakuru y'iminsi nyine ni sawa ndashima Imana. akavura kabaye kenshi hewe ni danje imipira nasize ruguru ndiko ndayirondera shani hatari mwamubonye ni Fanny Lavine ndabizi ko muramuzi akaba ari umukinyi wa filme. Fanny reka tugusabe nanje ndakuzuri Fanny ariko ndabizingi uko biri ko sigeze zina sijya abavyeyi bakoresha tugusabe ubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Rukundo News kugira ngo bamenye Fanny Lavine twicaranye no musininde hashobora kuba rega hariho nabantu bakubonye no musi batari bakuzi batarabona n'ibikorwa vyawe. Yes, Fanny Lavine ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana 8 nkaba nitwa Uwimana Faxine niyo mazina y'abavyeyi banje nkaba nitwa mama Alasia. Mama Alasia, yeah. Fanny Lavine ryavuye he? Fanny Lavine ryavuye kwanza Fanny ryavuye urumva Faxine rira umenga rero ukuntu rigoye kuvuga hama baca baragyorosha bavuga Fanny hama Lavine naryo rica riva muri filme nakinye y'amahasa nitwa Fanny handi nitwa Lavine. Fanny Lavine ku bantu batakuzi urubatse? Oya. Ariko jewe nsumye urusako niba utubatse ndabizi neko yuko woba ufise abana babiri nibyo? Eko. Byagenze gute kugira ngo uronke abana nkuko kweri cyangwa waragiye kubaka birashika urabizi by'ubu biragoye? Urabizi nyine by'ubu biragoye nyene byarashitse. Eko. Okay, abana bawe shana nababonye nabana beza kandi warabatoje neza. Uno muzi twamusanze muhira. Aha turi ni muhira kwa Fanny Lavine. Murabona yuko aratuye ahantu heza hameze neza. Narabonye abana bawe barazi kabisa akazi. Courage kandi bikorwa neza. Merci beaucoup vraiment. Nanje narabashitemo nyene nko kugerageza ndambona barabishoboye kuba baguma babinsaba nkabankira cyane mu gace ndabukareka ndabagerageza ndabe. Kuko histoire nari nakinye yari bise ko akahistoire gato mu buzima bwacu ubuzima bwanyu n'abana bawe. Ego ntamanza mbona barabikoze neza. Shafani uko biri kose nubwo atamuvyeyi yankica yavyaye nawe bisa nkaho ukunda abana bawe cyane. Abana banje ndakubwira ndabakunda cyane n'abandi bibagira ngo uronka ngo mutipe cyangwa ki ngo abisibi ukacumenda ngo nta mwana ufise kugira gukunda jewe ndabisa abana nambuzi ko udakunda abana ukabonyiyumvira urajayo. Fanny nk'ubu bishitse ko nkunda kumva ngo bakobwa twikundira agafaranga ukirongera kabisa umumanagere umuntu kabisa inoti zikwakara ahubwira ati abana bawe nzo bagufashiriza ubagumize ahantu doza turabafasha barahandi ariko je uze tubane wowe wenyene niho kwemera ivyo bava ku bushake bw'abana. Abana bashatse ko tujana sawa bashatse yuko nyene basigara aho ni sawa muga sije no bishaka. Fanny Lavine iyo turiko turaraba ibintu vya cinema mu Burundi bisa nk'ibintu biriko biratera imbere muri kino gihe abantu benshi bariko barabikurikirana ariko karuro bizi yuko twakunda kwireba amafilme yo hanze ariko ubu iyo ndiko ndaraba abantu tuko turakunda n'amafilme ya hani wacu mu Burundi nka Fanny Lavine jewe kabisa sinze ngo ndakobeshe ntanga kumenya muri uyu mwaka wa 2020 simvuze ngo niwo mwaka utanguye gukina ahubwo ndashaka kumenya ibi bintu byo gukina wabyinjiyemo ryari. Oya ahubwo umenye kare kuko nta gihe kinini kirahera maze nk'imyaka 2 gusa 2 ntiranakurira neza haraburamo igituma utanamenya ubwa mbere ni kubera nakina muri timu y'abandi ariko ubu nkabafise timu yanje umve ko ari ngombwa kucumenya. Ego mfise amatsiko yo kumenya ikintu cyo bacaratumye uva muri Riva Hot Films. Nashatse kugira umugwi wanje. Fanny ukandi wenda bize kuri umukristo
jewe ndi umukristo ndashatse kwaguka ufite Alvella urashobora kubaho wumva ufite message nyinshi ushaka gushikiriza abantu ariko uri muri timu y'uwundi urindira agupangire scenario ukina histoire yiwe mugabo je nko bafise histoire yiwanje nkeneye kwandika gukina hama umwanya nkeneye kuyikinirako ntaba ari wo ntawume cyangwa navuga ati iyo histoire yanje ntayishime mugaje nk'abafise impamvu ushaka kuyikina gaca rero uvuga ati jewe mana nkeneye umukino cy'uwanje yego ariko jewe amatwi ansumira narumvise neza yuko muri Riva Hot Films utavuye amahoro kandi wavuyeyo kabisa ngira n'inkoni batse kuzigutekerera aba bantu barabesha cyane barabesha vraiment si ibyo nkuni ziki twaba twavuye iki abantu baravuga yuko ngo mushobora kuba mwarashwanye wavuyeyo mushwanye n'abantu mwari muri kumwe ibintu oya vraiment ushima yuko n'abantu twari kumwe tutashwanye benshi tuwarakina n'ubu turakinana nko muri rya urugendo part 1 narivanye narimwo urumva part 2 naho baberi bose barimwo nyine navugana na kimwe turafashanya kwa kundi nyene ego Fanny Lavine bwa mbere utera intambwe ukagenda gukina filme no kuvuga sinzi niba wowe batanguye uri acteur principal uko woba warakinye kose wiyumvise gute numvise ubwoba numvise ubwoba wundi mwanya nyene nawo nkumva umenga nabaye umu superstar basi umbe naye numva nkaze burya ngo hari umuntu yigeze gukina filme iyo filme itaranasohoka aciye ahantu impande y'abantu yari yambaye pocket kumbe ipoka yari itabutse abantu baca baguma muraba bamutunga urutoki acabwira bari kumwe wewe ngurane ko bamaze kumenya ngo nabaye umustar none ya filme yakindi itaranasohoka rero nanje arike nimva ati kumbere nabaye umustar ko nkinye naho kumbe we no ndakafise kandi gakomeye cyane naho ndagera naho ndava no ndakafise ubu naho nyene ndiko ndatahura ati byo ndimo kuko ndibuka ubwa mbere urumva nari muri rya timu ya Riva hama nyine nkabona kubera wasanzwe zikora nkabona nyine abantu baje kumwibiraka ngo abakorere film nkavuga rero ari umumama araho nyine yakunda filme cyane nkabona ukuntu amuririra amuzaniye amahera Riva akavuga ati ayo nima gutegezwa kuzana yandi ewe nkavuga ati mbega basho uwo mumama arakomeye ayo mahera yakoze ikindi kintu niyo bayungutse gusumba ko yakina mu film ariko nanje ubu ndumva yuko ndayihagaritse sinzi Fanny Lavine uherutse gushira isinema yawe urugendo ku mugaragaro kandi je ndiko ndabiraba vraiment abarundi nitwara dukunda ibintu ariko filme yawe iri muri sinema hano mu Burundi zakunzwe ubona ko zarabwe cyane cyane kuri YouTube naragiye kuraba mbona irafise ama views menshi mu majambo make n'amakomantere urabona ko abantu bayikunze wabigenje gute ni kubera ko baba waranditse filme nziza gusa cyangwa hari akandi akagobora ndya washize oya n'ubuntu bw'Imana gusa nakiriwe kugira abayikunda kandi nibaza no gukina umenga twaragerageje uretse ko histoire tinzi abahinga babanditse nibo batubarira histoire ukuntu yanditse no gukina umenga twaragerageje hama Imana iradufasha iratukira ubuntu twaranayisengera cyane abana banje barayisengera kenshi ndibuka tugiye gusenga abana kubera je tugiye gusenga ndababaza uyu munsi munza gusengera iki kajyaga ngo niko kaca kambwira ngo tuza gusenga filme yacu zobe ishushe abantu baze bayikunde urumva naza yuko nico cyagiyemo Imana yumvise isengesho kiyo Fanny Lavine uri umukristo eko nk'umukristo urabona yuko hari ibintu umuntu yinjiramo reka ndaguhe nka domaine hari domaine umuntu ajamwo abantu bose iyo bamuravye bacumva gusa ari byo bintu yagiyemo baca bumva kabisa ko uwo muntu n'ubukristo atanu bihuriye par exemple nk'umuntu aba aririmba sukira bitewe n'ivyumviro by'abantu hari gihe umuntu nyene usanga gufata ugasanga babona yuko nubwo worara mu rusengero babona ko uri umupagani mwebwe muri filme bimeze gute uretse n'ivyo byo kuvuga ngo mu baririmba sekira ni nk'uko natwe usanga ufite abana ukaba wibana wenyine utubatse hari umuntu wese agufata uko ashatse urumva mugaga ikuru wewe niwe umenya icuri no guhagarira icuri hama umuntu nawe ukamureka akiyumvira icyo ashaka gusa mugawe muri wowe ukabuzi uko muri wowe hari umuco Fanny Lavine sinzi intuze ku online sinuka kuri Facebook cyangwa kuri YouTube sindavyibuka neza ahantu nabonye amafoto mu minsi ishize mbona amafoto
umuntu yapostinze aravuga ngo bwa bundi Fanny Lavine amaze kuva muri Riva Hot Films yarafise umukunzi bagiye kugira mariage amafoto wari kumwe n'umutipe muremure reka gutwenga gute ushobora kugira mariage shana ukuri ntuntumire ariko vraiment murabibona bage wese oya nibarabe murabibona ayinyishu yabonetse oya bage urabizi yuko ngani ba sisudire ni ikintu bashirako ushobora kuba wisize muri salo cyangwa ukaba wisize agenda kubarire jewe nukuri nubaze nta bage napfa nkuye ku rutoko urazi ukuntu akabage kawe kabera urumva ucumenga nyene sinzi wambaye bage nyene umenga uravyibushe omega sishobora kuyikura vraiment mu majambo make bwari ububeshi ko bwari ububeshi gusa nyene nkekayari nka filime ya sinzi Fanny Lavine ese ngira ngo birashobora gushika ariko narabibonye nugiye ngo ndakubera sinzi vyari ibyo tuzobimenya ntaco vuba Fanny Lavine iyi filime yawe urugendo ugerageje kuraba public ukuntu bayakiriye wowe ubwawe kuko urabona wahaye abantu barakira wowe ubwawe nawe wabyakiriye gute cyo ubwanje navyakiriye neza cyane kuko ubwa mbere nayikinye uko ndayikunda ntutangira amafaranga ikintu ndakunda umwanya filime ni ikintu kiruhisha abagenzi ndababarire filime iraruhisha namba mubona muhira iminota 30 hajya tuba twapfuye nkubejo niriwe muri tournage uwo munsi vyase ukumva muhira kubera uburuhe filime iraruhisha urumva sinaye kwemera kugira tournage nkatanga amafaranga ku kintu jewe ubwanje nakunda jewe ubwanje naye nabanje ndayikunda ciyumvira histoire gusa nkiyandika hama nyine urumva yuko jari bon kuri jewe ni ukuvuga ngo filime niwe wayinyandikiye ego ese iyo mugiye muri tournage mugiye gukora muhora vayo reka dufate nka tujya dushitwe dora turaba umunsi wose muvayo mukoze nka scenario zingahe urana nka kijya gice cya mbere iminota 47 twayikoze iminsi 4 kuva mu gatondo 6 ya dimate kugera nka saa moya z'ijoro muri ko murakora iminsi 4 ikintu kizomara 47 secondes ibaze nawe numva ari hatari ariko felicitation gikorwa ni cyiza ego merci beaucoup nikiri nyuma nyine ndibaza bazatubarira ego nukuvuga ngo vuba cyane muri ko murategura gusohora partie 2 ego ubu tournage yarangiye nejo nako ndarangiza kandi yabazo bari fire yo bashinda batoye numva ndayikunda cyane ho iravye nawe urumva wikoze kabisa ukere kandi ngo ikintu urabona ikintu kiryoshe utangura kugifana wowe ubwawe ukimbaza uko reka ndabatera inkuru naragiye muri studio urumva ijwi ryanje uko nari gizawe urumva nari nibereye mu masengesho nari maze mu minsi cyane ironkera indirimbo hewe iyo ndirimbo nyine ndumva ko kuryoshe ndagenda muri studio ndayiririmba uri karayikora ati Shafani nuko ndagusabye genda ukine filme indirimbo reka ndamuga indirimbo ndakunda amahera muga indirimbo reka genda ukine filme ndabwate umve iyi ndirimbo je nayihawe n'Imana ntegereza kwiririmba ti sawa arayikora arayiheza ayimaye muri flash narayizaye muhira ndacomeka ndumvije amasegonda 10 isigura ati basha abantu bankunda bansengere menye kuririmba ndakunda kuririmba n'umutima wanje wose ariko ntavyonzi vrema ariko mugani w'abandi nimba ubona kabisa atavyizi nuvuga ngo si impano yabireke komeze muri film muga ndabikunda kandi sinajemba nihase ngo ndayandike hargemba ni mu masengesho nkaza numva ndirimbo ziraje ngo ndazifise zinga hagati aho nyene tutararengana ngaho hari ibintu nkunda kumva abantu bakunda gukoresha bakavuga ngo indirimbo narayihawe n'Imana mwebwe Imana ko kuri iyi si nta muntu n'umwe arabona Imana mwebwe Imana ibahagute okay Imana ni mpwemu Imana rubizi uko iba hose urumva Imana ntushobora kwibonesha amaso ariko ahanyine turira hari kandi iravuga ushobora kumeza uko Imana ikakubwira ikintu kandi ukabyumva kandi simaka Imana ivuge mu ijwi oya ariko nyine ko nakabanga kabase mpwemu yera naho twibiraka aho usanga naje Imana yaramaye indirimbo ntabimenye burakutambarira none we tigiririmba wazikuyeje ko hari indirimbo za murambona
jewe simana yazimpaye shandaja ngaho nkandika nkakompoza hama ibintu bikagenda neza jewe imana ntiraza ngo isange ego ushobora kuba yarampaye sinamenya ko ariyo yampaye niyo yaguhaye kuko iyo batari yo yaguhaye niwe ushobora kuyandika hama ngo yezekire abandi nukuvuga ijambo guhabwa je numva ivuze ngo ni imana yayimpaye manumva yuko yaraje nkakurya bavuga ngo imana yambariye niyo context nabijanyemwo imana yambariye bakaza kavuga ngo yambwiye numvishije ijyayo urazi ko abantu batumira ko narinze rero ko nawe imana izi kakubwira ati indirimbo izoba imeze uko uyandika jewe indirimbo uko ndazihabwa nko n'izitatu mfise urabona mba ndi nko mwijoro ndyamye nkuko ukamenga ndiko numva iradiyo urumva nkumva indirimbo nyine ivuga kwera ko nango gushika kuyerezo rero hari ukuntu indirimbo usanga yakwiriwe mukimva iyi ndirimbo ni yande urumva ukabura nyine iyi ndirimbo ni yande ukabura nyine kumbe ni wanje nuko ndavyumvise ukuntu habwa Fanny Lavine hariho filime shana kubonyemo yitwa buzoca shayo filime yarantangaje singize ngo ndayisuzuguye ni filime nziza narayiravye irahera yose iyo filime kabisa kandi nziza cyane ariko hari ikintu ushaka kubaza casting za hano mu Burundi mwebwe muzikora gute nk'abantu bakina amasinema je kubwanje navuga je ko muri timu yanje casting ndazitora mbonye uko umuntu aberanye niyo rora agomba kiri impamvu nabikubaje nabonye ifilimi igitangura yatanguye ari umwana mutonya afiswe na mukase hamaze imyaka 15 aba wewe none sibyo ega nibyo ujya mwana ahubwo bankuriye kw'imyaka mu kujya mwana twarasa gusa sico ndiko ndavuga uriko urumva gusa sico ndiko ndavuga yatanguye umwana ari mutonya haize imyaka 15 uwo mwana aba wewe w'imyaka 15 oya ufata 15 bashizeho guteranya iyo ujya mwana yari afise naho uzi ujya mwana yari afise ujya mwana nta myaka 5 yari afise tuzobaza mama wiwe mama wewe natagire commentaire ujya mwana afise imyaka ingahe mama happy ujya mwana afise imyaka ingahe ego Fanny Lavine ubu nagukeneye hano hanze akashaka ko umufasha gukina filme atari muri True or Far usabiki abakenewe jewe mbanza kumenya iyo histoire kwanza ivyo ari byo ikivuga heko nta kindi nta bintu byo oya mwavyumvise engo yabonetse yari vraiment ivyo ntabihari isifiguse ko mbona ko iyo histoire ari ngira kamaro ku bantu simvuze ngo hariho histoire itagifise akamaro zose zirafise akamaro ariko mbe numva ko nshobora gukina ndi muri iyo mood nyene urumva kandi numva ko hari abantu bizofasha mu ruhara kanaka kubera hari ivyo ntashobora gukina jewe Fanny Lavine ko muri industry y'umuziki hashobora kuba harimo abantu urabona ukavuga ngo Big Fizzo arashoboye cyangwa Satu barashoboye gusumba Big Fizzo bakaza bakompara ariko abo bantu bose ubashize hamwe ugasanga abantu bose barashoboye no muri cinema iwanyu navyo bibayo jewe mu gukora singira higanwa rero sindaba ngo naka cyangwa naka jewe ndaba jewe yuko aho nkeneye gushika no hashika kayo ndurumva ndacari ku rugamba ntaho ndagera rero naragera ko ndaba abandi ngo naka cyangwa naka kubera nta muntu nigira ko gukina ngo shaka gukina nka naka ahubwo nshaka jewe kuba jewe namba hari undi azaza inyuma yanje azavuga ati shaka kuba nka Fanny ntibarabishika ukaraba nka filime y'umuntu yakinye ukavuga ati basha nivyo ndukabisa ni top oya kubera bavye impamvu yayikinye aba nyene yabonye uko arivyo bibereye cyangwa ubivuze kubera twicaye imbere ya kamera ariko inyuma ya kamera biba ubugiye kuri jewe ntabugyaga mfise urumva je ntabugyaga mfise kandi nzi yuko umuntu wese akora ikintu kubera ko agikunze ariyo mahitamo yiwe Fanny Lavine mu bintu nibagiye kukubwira kwanza nibagiye kukubwira uragakumira sha wabere c'est vrai nawe niko mubibona nukure wabere merci no kunzara urasa neza umeze neza merci iki kintu ibi bintu wasize ngaje ndabizi mu gifaransa bavyita vernis wowe mu kirundi bavyita nkekara amarangi iyo wagiye gusigisha ugira babango musingira amarangi je muga musigire vernis hewe ari burya
intuze hariho indimi zatumugaje we kandi turakwiye guhinduka umuntu azi verne mu kirundi akimbarira sinzosubira kuvuga verne sawa basi verne ntaco zishenete mu kirundi bayita umugufu amatiro mu kirundi tiro nibaza ko ari amarangi nyene arya amarangi abakera nabo bazi ko bisiga ibintu bavuga kwisiga amarangi Fanny Lavine akiri umwana mutonya ariko arakura aca ubwenge ageze mu myaka reka ndayite ya adolescence ni ikihe kintu wumva muri wowe wari wumva wifuza kuzoba ukavuga ati ndifuza kuzoba kino kintu nifuza kuba umujournaliste eko wabikoze gute jewe ukuntu nabikoze mikirira imbere yawe nukuvuga muri uyu mwanya ugomba kuba umujournaliste okay ukuntu nabikoze nabashikiriza amakuru nyene kandi yo imisegonda 30 umfashe uvugishe bari abantu nk'umujournaliste Shete bakonze muri ko muradukurikirana uyu munsi mu rugo kwa Fanny Lavine twakiriye umujournaliste wo muri Rukundo TV yitwa Alvella akaba ari umukobwa nyene nawe uramubona niko uganirije abantu oho mpora numva muvuga uko nyene rega wabishoboye sinabisubiza wow félicitations kuri jewe félicitations merci Fanny Lavine iyo uri kuraraba True Fanny company yawe nubwo itaraguka cyane ariko iriko iramenyekana ko ari ahantu henshi nkunda kubona udupira twa True ku mastati uri kurayiraba nko mu myaka 2 ubona True izo bigeze jewe rero ndabwiye jewe ukwizera nko kubisatsi jewe nk'ubu ndimvira ko mu myaka 3 mu myaka 3 yuko antuka nta muntu ndazoba atayizi sivyo none nawe kandi uzoba waraguze nambara agapira nambara ikirato nambara inkofero nambara isakoshi ya True kame muravyumva kandi ndazi ko nko mu myaka ingahe ngiye nyene nkubitiye hakurya hariya mu bazungu sauza aho ni hafi mugana aho nyine sauza aho hari umugenzi wanje yambwiye ko ategerezwa kukanshorera ntiyazi no ko azogenda akaja nyumva akaziba kashitse ene yuko nzogenda bibasha mu gihugu ikihe c'abarabu cyangwa c'abazungu cisanga nyine batwambaye nkuko kwa Adidas twese dutwambara za Nike mana zabinkorera True hambavu yo kuba itegura amafilme nakindi kintu yoba itegura ku ruhande nko cyo gushikiriza abantu cyo gushikiriza abantu nivyo nyine vya fashion kubambika kwambika abantu bakuze mugamazi imisi niyumvira kuvanga n'ivy'abana